Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nyoriya ndayishimiye kandi agarutse. Ndabaramukije gose, spécialement les abonnés. Ndabaramukije gose. Murantera intege hajya iyo umuntu atamba atirorera, c'est encourageant. Rero ni nayo mpamvu ngarutse andiriye, reka tubanze dusenge. Nshira umwanya imbere mpwemu yera bari warongora akore ku mutima w'umwe wese kandi aganirize umwe wese ico ashaka kumuganirira. Data wo mwijuru mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kongeye kumpa akanya Mana ko kuvuga. Ndagushimiye mwami ko utanga imvura ku babi n'abeza. Ndagushimiye kuri bano bantu bariko barankurikira. Iza ugenda ukore ku muntu umwe wese Mana, kandi umugisha wawe mubeko mwami mwiza, umugire neza, kubone nimba atarakubona abone ikiganza cawe. Ndakuragije uyu mwanya mpwemu yera, ntaba ari jewe aba ariko ari wowe uhabwa icubahiro. Ugura amatwi y'umuntu n'amaso, haleluya, y'umuntu. Iyo mvuga amatwi y'impwemu n'amaso y'impwemu, umwugure Mana mu mutima, umuhe ico wamuteguriye muri kano kanya. Urakoze cane kubivyubu no kubizoza, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo nsenze savye, amen. Haleluya, haleluya. Munsi kano kanya hari ibintu bibiri ngomba mvuge. Ica mbere ndashaka kwishura ku kibazo umwene data yambajije ati haraho wavuze ati hari ivyo Yesu yakweretse muri kijya gice, nariko ndavuga ingene Imana yadusubije urugo. Haraho navuze ati hari ivyo Yesu yanyeretse, abatakiravye ndabatumiriye mu kirabe. Ni ntahe y'ibice 6 kugira ngo utahure ivyo iki kibazo vyoba vyiza ko kiraba warakiravye, naho Yesu aguhezagira uco bitahura. Aho rero navuze nti hari ivyo Yesu yanyeretse. Nari nshatse kuvuga nti ushobora nko gutura ikibazo umuntu c'urugo rwawe, ukamubwira ati bimeze uku nuku nuku, nawe akakubwira ati genda ugire uku nuku nuku. Canke umugabo uko nyene ugatura ikibazo umugenzi wawe canke inshuti yawe, ukamubwira ati mu rugo bimeze gutya, akakubwira ati genda ugire uku nuku nuku, ariko wabigira ntibizane impinduka. Muri experience y'urugo ugenda ugafonisa ama-effort menshi kugira ngo bigende, ugasanga ahubwo ukora kino kugira ngo bigende neza, ahubwo ukamenga ubishizemwo amazi vyose, ukabona yuko ntaco udakora. C'est pas pour autant bica bizana izo mpinduka mu rugo. Ikintu Yesu yanyeretse niki, ni ijambo rivuga ngo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Kera hari ibuye rikomeza imfuruka bubakisha, barishira mu mfuruka, ni naryo barabirako kugira ngo batumbereze ibindi vyose. Bibiliya ivuga yuko ni Yesu akomeza inzu yose, niwe akomeza imfuruka, niwe bikomeza vyose. Ivyo rero nagiye kubimenya, Yesu ariko aransubiza urugo, yarunsubije. Ubundi umuntu yubatse urugo udafise Yesu muri wewe, udafise Imana muri wewe, wubakiye ku musenyi. Umugenzi yambwiye ati aho yari maze kumviriza intahe yawe, natahuye yuko umuntu wese yubatse atamana afise mu buzima bwiwe, naho yotwereka ko bimeze neza, ati vy'ukuri ntibimeze neza, ati uyu munsi ntahuye yuko ni Imana yubaka. Iryo banga rero maze kurimenya ko ari Imana yubaka, nta effort na zimwe usubira gukora. Simbwiye umuntu ngo naca ahagarika gukora ivyo ari gukora, no. Umugabo arakora inshingano ziwe, umugore agakora inshingano ziwe, uganakora twa tundi tuhimbara umutware wawe, ukanakora twa tundi duhimbara umufasha wawe, ukanarenza. Biremewe pe, biremewe. Ariko nivyo nuko kuntu baje badushira mu mitwe yuko hariho formule utegereza kugira izo formule urashobora kuzikoresha, ariko udafise Imana muri wewe, udafise Yesu aganje ubuzima bwawe, ngo unamutumirira aganze urugo, aganze ivyawe vyose.
Yesu ntumushira mu buzima bwawe gusa, muri wowe gusa indani, ngo hamahageze ivy'urugo ngo ucumubwira ngo rero ngo jakote ngo hanije njera. No, Yesu uramuha vyose. Uramuha urwo rugo rwawe, uramuha uwo mutware, uramuha uwo mufasha, uramuha abo bana bawe, uramuha akazi, uramuha umva ntuze zose z'ubuzima bwawe. Nico nagiye kwiga ntarinzi. Yesu yanyeretse yuko atari we yubatse ngo abubaka bose bubakiye ubusa. Uwubatse wese atubakiye ku Mana, yubakiye ku musenyi. Birashobora kumara umwaka, imyaka 2, birashobora kumara imyaka 10, 15, mugabo urushe wumva ko hari ikitagenda, kandi mu vy'ukuri ufise ibifadika tubonesha amaso, ariko Yesu amaze kuza n'ukuri n'agahore. Yesu ashimwe. Haleluya. Ica kabiri, ibintu vy'isi tubona vyose bihera mu mwuka. Mfise inda y'umwana wanje wa mbere, uyu munsi agomba kwiza imyaka 7. Nari mfise inda y'amezi 6 agenda kuba 7. Twari duhejeje kwimukira gisagara iki tubayemo. Umunsi umwe je n'umutware wanje twari tukibana, urumva ntitwabwo tuvane ko je nagiye gutandukana n'umutware wanje umwana wacu afise imyaka kwija imyaka 2. Rero ijoro rimwe tugiye kuryama, hajya mushitse mu gitanda muryamye, hari haheze nk'isaha pe turyamye. Nibaza yuko hariho Imana ishaka kubwira iciye muri ino video. Turyamye rero jewe nari ndyamye nkagutya kuri runo ruhande nyene uko nyene mumbona, umutware wanje nawe aryamye kuri ruriya ruhande. Hanyuma mbona umuntu w'umudamu aciye mu ruhome. Navyutse nk'umusazi. Umutware wanje nawe tuvyukira rimwe, twakomeye induru rimwe. Ca ndamubaza nti sheri ubonye iki? Nawe arambwira ati ubonye iki nawe? Vy'ukuri urumva twarabonye ko umwe wese akomye induru ku ruhande rw'iyo mbwa tuyikomeye rimwe. Ndamubwira ati jewe mbonye umugore aciye mu ruhome. Nawe ndamubwira ati nawe ubonye iki? Arambwira ngo nanje mbonye ikintu giciye mu idirisha. Vy'ukuri ico gihe sinari nkijijwe. Umufasha wanje nawe nyene oya, ariko kubera nyene twari tuzi iyo Mana n'ivyo ngaho vya kinyedini, twaciye dusenga data wa twese wo mwijuru bisanzwe. Duhejeje turaryama, mu gitondo bukeye tuvyuka tubibaze, tuvuga ati birya bintu ubundi ati nawe ariko vyari biteye ubwoba, tumuntu aca mu ruhome nyene. Dutangura kubivuga neza ati je nabonye aca mu ruhome, nanje ati umutware ati nanje nabonye yaserukira mu idirisha, nabonye ikintu gica mu idirisha. Ico gihe byaba ari nk'uyu munsi nakijijwe nkamenya kugwana mu mwuka, sha nukuri pe. Muga kubera ntari nkijijwe, kubera ivyo bintu ntavyo narinzi, twaciye twibera mu buzima. Urumva niho tugishika muri ico gisagara, mfise indigereza hariya, turi mu stress, ibi na biriya murayibona. Garakiraho nta suite yahabaye. Ibi bintu rero nagiye kuvyibutswa mu nyuma, ndavuga ati erega twarinjiranywe. En fait ingwano y'urugo rwacu yari yahereye kera, muga kuva ico gihe uyo novuga nti n'umurozi. Sinarinzi ko abarozi mu Bufaransa naho babayo. Tuzi ngo abarozi ngo bari muri Afrika na mugabo sinarinzi ko mu Bufaransa abarozi gute. Mugabo rero kubera Yesu yanyigishije ibintu vyinshi, yanyeretse ibintu vyinshi, ubu narabitahuye. Nabonye isi n'isi, mugani w'abandi ngo n'umubumbe pe. Ndi muri combat spirituel, ingwano yo mu mwuka, Imana ikiransubiza urugo.
naragize ingwano yo mu mwuka imiteye ubwo bare niho nagiye kubabona babarozi neza. Nibaza ko nzogira iyindi video kuko mfise umwanya mutonya, ndashobora kugira partie ya kabiri y'ino video ndababwire combat spirituel nagize Imana ikiransubiza urugo, ngira ashaka nyene kubinyereka neza ingene bimeze. Ndashiraho aka video kaza kubereka ukuntu ako ka video. Nibutse yuko urumva kare navuze nti naho nogira iyi video abantu ntibovyumva ntibabona iyo sinema ingene bimeze gute umuntu aca mu ruhome. Naciye nibuka filime nigeze kuraba ndamvuga ati ca ndayirondera ndayikora neza, niyo nza gushira impande y'iyi video kugira ngo mubirabe ingene bimeze, ingene abantu bakora mu mwijima bafise imbaraga zabo, ariko natwe dukorana na Yesu, turi muri Yesu, dufise imbaraga zibarusha inkomezi mu izina rya Yesu. Haleluya. Nuko rero urugo rwacu urumva abo barozi urumva baciye bafata intebe rero baradukontorora kuri kamwe na kariya, urumva baca baza nyene bagashinga imizi. Nigeze kumviriza umupasiteri yahora akorera mu bintu vy'abarozi n'ibiki vyose, yigeze kuvuga ati harya kwa Satani hari, murabona ko haba president hakaba vice president hakaba gushika n'umukuru wa quartier. Mu kwa Satani naho niko bameze. Urumva usanga ari nk'umurozi wo muri umukuru wa quartier ne yaraje kuraba abantu bashasha kugira abingene abakontorora n'ibiki vyose, kandi pemva baradukoreye ko natwe rero kubera tutakijijwe ivyo bintu nyene tutazi ingene izo mpemu ziratugwanya pe, ugasanga mu rugo uri kurwana n'ibintu utazi, wowe ukibaza ngo ni ingorane mwarinjiranywe ntimwabimenya. Rero wowe ubaye mu mahanga urashaka kuvuga ati ivyo bintu kuravuga n'ibiki, n'ukuri vyose bitangura mu mwuka. Ushobora kuba utarabibona kandi sindakwifurije vraiment kubibona kuko n'ibintu biteye ubwoba. Umufasha wanje haheze iminsi nigeze kumubwira ati uribuka iki niki kacavuga ngo wapi, ngo ahubwo ngo nibuka ngo wa murozi yigera guca mu ruhome. Nukuvuga ico kintu caratumartse ku buryo ntidushaka kucibagira. Kuko twari dusinziriye, mu gusinzira rero twaramubonye. Ahajya iyo umubiri usinziriye impwemu yoyo esprit yoyo iguma ikora, nibaza ko ari esprit yacu yabonye iyo esprit nyene iciye mu ruhome. Kandi Imana ishimwe ko yashatse kubitwereka kugira ngo nyene isaha nk'iyi ndabivuge. Nuko rero wenda gutumirira uri muri aya mahanga, muri benshi muri ko murankurikira muri mu mahanga, bukijijwe vy'ukuri bamaso, dusenge vy'ukuri. Dukunze kuvuga ngo ama divorce ni menshi, n'ukuri ni menshi kubera abo tugwana saba inyama n'amaraso, kandi vraiment nimba twebwe dufyina, nabonye abo mwuka bobo ntibasinzira, bakorana ingufu nyinshi, ntunamenya ryari binjiye, ntunamenya byose. Nabonye bihera mu mwuka. Biratangaje kumva, urumva tumenyereye ko abarozi bari hari iwacu. Murazi ko nagenda bahenshi muri ya nta yanje narayibabwiye. Hari uwo nigeze kubaza ati mbe hajya muvukana muri bangahe? Ariyizi ashobora kwibaza ngo naravyibagiye. Sinavyibagiwe, ariko narakubabariye. Nubwo utansavye imbabazi narakubabariye. Narifise ya myaka 12 arambwira ngo gushaka kubimenyera iki, gushaka uturoge gushaka utwice. Urumva yumva umwana avuye Ruyigi ntabatuye umwana, umva ushaka iki? Aranturubika arandya umutima arambwira ati kandi ntunabibwire na mama wawe. Urumva rero humura, abarozi ntibari mu Ruyigi gusa, abarozi ntibari, nasanze bari hose. Biteye ubwoba. Kimwe gusa n'ugusenga.
no gusenga tutigirishije no kugiranira relation n'ukuri mwe na Yesu umuntu mukaba gutya. Rero Imana idufashe. Naguye mu gahundwe mvuga nti gute rero ko Imana yagishize mu mutima wanje kugira ndakiba partage nuko hari ico shaka. Umuntu ubaye hanze senga, ntutwagwe n'akazi ka cyane, nukuri nivyo ibitwara umwanya ni byinshi, uburuhe bw'aka kazi k'aya mahanga ni bwinshi, ariko Yesu yavuze ngo hagiye kuza igihe mutazoba mugisengera mu masinagoge. Ico gihe rero twarakigezemo. Ubu ntitugikeneye gusenga tusengera ahantu hari aho Imana itwumve. Mu nzu y'iwawe urasenga Imana ikakumva, waba uri mu modoka y'iwawe urasenga Imana ikakumva. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira, yaduhaye ibwirizo ngo prier sans cesse. Prier sans cesse rero ndiko ndateka je prie, ndiko ndagenda mu mihanda ndasenga, nicariye aho ndasenga, ahantu hose umuntu arasenga. Dusenge kuko abo tugwana saba inyama n'amaraso, ngo na ahantu ngaha mu kirere kandi bafise inkomezi. Rero nutiheka kuri Yesu nukuri ntakubesha, nyene barakugwanya, kandi umuntu n'ugusaba amaso y'umwuka agasaba n'amatwi y'umwuka. Jewe nkikizwa hari ikintu Saint Esprit yashize muri jewe, nsanga ntangwe gusenga isengesho ngo Mana mpa amaso y'ukumva n'amatwi y'ukumva. Ibyo bintu sinaribwo numva ahantu ngo babisenga, Saint Esprit niwe wabimpaye. Rero muri iryo sengesho nama ndarivuga igihe cose, Imana igenda kumpa amaso ndabona, hamwe mumirije gutya nabona mw'isi yindi, nkumva ibindi bintu, ijwi ry'Imana nkaryumva, Imana ikavuga nkayumva. Musenge cane, nukuri abo tugwana ntibasinzira, tuba turyamye wo bakaza gukora, bakaza kutugwanya. Yesu abahezagire mwankurikiye, ndi ngaha nagarutse. Oriane ndayishimiye, wese yagiriye neza cane. Kandi rero nzogira deuxième partie y'iki, ndababwire uko kuntu nagwanye n'impwemu mbi n'abo barozi nyene baho hantu. Yesu ariko aransubiza urugo, ingwano nahuye nazo, kuko umuntu avuze ngo naravanye n'umugabo ndasubirana nawe, yumva umenga ni ibintu bisanzwe, ariko mu kuvana byari ibintu bishushe cane. No mu gusubiranaho nyene ntivyari byoroshe, yabaye iyindi komba. Murabona nka kwa kundi Imana yabwira Moise ati genda ubuhoze ubwoko bwanje, ko ari kurya. Farawo aranka, ariko Imana kuko iba yategetse biremera. Yesu Kristo abahezagire cane, abiyabonye merci cane, ça m'encourage, birampa intege. Nuko rero bye bye, Yesu abahezagire.